mwavuze ko muri abamenyeshamakuru mwakurikiranye iby'akarere mwakurikiranye iby'amarebellion eka mbere mwarakoze n'ibikorwa byinshi kuri region des Grands Lacs ivyigwa muri uno munsi ku bijanye hariho impungenge abarundi batari bake bafise ku bijanye n'intambara ziri muri Sud Kivu hanyuma ugasanga bira-impacta n'ibikorwa vy'abashaka kubogora Uburundi haba opposition canke evolution n'iyiri mu Burundi. Mwebwe Alexis Nduhije nk'umuntu afise ubumenyi nihe uno munsi uko biriko birevoluwa ndazi ko hariho icigwa mwari mwakoze ko ariko uno munsi aho bigeze biriko birevoluwa mwebwe mubona ni analyse yihe mwogirira bariko barakurikirana kino kiganiro? Bon, sindi turinda kuvuga uko biriko biragenda uko twe tubibona nuko ikibazo cyo mu karere ni ikibazo c'umunyagihugu yamana indekera akirukanwa mu gihugu ciwe. Kwirukanwa mu gihugu cawe naco si bindi biba bikwirukanye, ni ukukubuza uburenganzira bwawe uhabwa n'ubwene bw'igihugu bwawe, kandi ababikubuza kenshi bakaba ari abategetsi. Ikibazo c'impunzi aho muri ako karere cahereye mu mirongo itanu n'icenda abanyarwanda b'abatutsi birukanwa iwabo amenya bikozwe n'umubirigi yitwa Colonel Guillaume Logiste ari kumwe n'abagarde kera babita garde publique b'abakongomani bakirukana abanyagihugu iwabo bamenye bakabirukana. Narabivuze, umuntu wenyene yabigwanije ntiyari bwashike ku butegetsi, yari Nyerere. Ariko rero ico kibazo kiza kutubera rero amahano muri ako karere twese. Mu Burundi haraba impunzi murabizi z'abahutu 72, abakongomani harabaye impunzi nyinshi z'ababembe, z'abitwa abatetera, z'abitwa bakasayi, nyinshi mu Burundi hose, muri za Uganda hose. Ikibazo c'impunzi ni ikibazo ca les droits civils et politiques, ni ikibazo ca les droits civils et politiques rero nico kibazo gihambaye muri ako karere. Rero twebwe icyo turavuga tuti ibi abakongomani uno munsi barahunze, abarundi barahunze, ariko tuvuga rero ikibazo c'Uburundi kidatorewe inyishu, ivyo bibazo vya Kongo navyo ntibizoronka inyishu, kuko muravye neza mu myaka yaheze aho aba CNDD-FDD bataha, nuko abarundi bari bumvikanye haraba amatora, no muri Kongo bari bumvikanye haraba amatora. Kubera izo nduze zose zakoreye hamwe, harabonetse amahoro muri ivyo bihugu vyose, haraboneka agahenge k'imyaka 10, sinzi ko muvyibuka. Vyagiye vyose gupfa kubera ibintu vya les droits civils et politiques mu bihugu vyagiye kononekara. Mu Burundi mu bisanzwe muraba neza izo za tension zose nyene zagiye zitangura no kuva mu 2015 vyahereye mu Burundi, abarundi basubira guhunga, ivyo vyose vy'amajambo y'amacakubiri birasubira, kandi uko vyagenda biraduga gushika aha uyu munsi turi. Rero uko twe tubibona nuko
naho bavuga kwibazo vyo ngaho mu karere ari ibibazo vya vy'amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro yamyeho. Burya amabuye y'agaciro muri Kongo yamyeho, mugabo ntiyigeze azana induru, ng'induru uko tubona induru uno munsi. Twe tubona yuko ikibazo gihambaye nuko abanyagihugu bo mu karere bo muri ako karere batarekuriwe kuba iwabo mu mahoro bafise za droit civile politique. Iyo niyo analyse yanje scientifique. Mugabo ngomba kuvuga rero iby'iwacu yo mu Burundi ni uko twebwe ikibazo cacu cyo mu Burundi cagiye gukwega ibindi bibazo mu karere, kuko nk'uko mubizi abarundi bariko baragwanira muri Kongo, kandi ntibagiye muri Kongo ngo ni kubera bakunda abakongomani. Ibi muvyumve neza, ntibagiye muri Kongo, CNDD-FDD ntiyagiye muri Kongo ni kubera ikunda abakongomani cyangwa ngo ishaka kubahabuza. CNDD-FDD yagiye muri Kongo kubera izi yuko Kongo izoyikundira kurwanya Red Tabara ngo yigwanirize muri Kongo, nico cabajanye. Iyo aba Red Tabara itari muri Kongo, CNDD-FDD ntiyari kuja kurwanira muri Kongo. Nuko tuba twibona rero ibibazo vy'abarundi, iyo abarundi bose bagati zabo nk'uko twese twazitaye tugahunga, vyarakweze ibibazo byose ngena bikurikirana, vyaravyaye Red Tabara, vyaravyaye impunzi, vyaravyaye ivyo byose tuzi. Ivyo bibazo navyo bica bija kwiyongera mu bindi bibazo vyo muri Kongo. Nuko bimeze rero, ibibazo vy'Uburundi bidatorewe inyishu, n'ibibazo vyo muri Kongo ntibizotorerwa inyishu. Rero nagira mbereze ahantu tabwira ndi twebwe abarundi nditwoja ngaho ngo tuvuge yuko ari ico turushije abandi. Ndaco turushije abandi babanyi bacu ngaho mu karere, ndaco tubarushije. Nta butwari tubarusha, nta bwitonzi tubarusha, nta n'ubutunzi tubarusha, mbere umengo turabanyuma mu isi yose ubu. Ariko kandi n'abandi bo ngaho mu karere nabone nta n'ico baturusha, kuko na twebwe turabarundi, turafise igihugu. Ico gihugu dukeneye yuko tukibamwo mu mahoro, tukagiteza imbere. Umva, nabone nta butwari baturusha, nta ni uvuga ubwitonzi boba baturusha. Bo twese turangana. Rero kugira ngo ibi bintu vyo mu karere bize bitoregwe inyishu, nuko batarondera gukumira ikibazo c'Uburundi, nguko abarundi ataco bavuze ibibazo vyabo, ntaco bavuze bari hose, ntaco bavuze. Niba nivyagenda gutyo bazoba bariko barihenda cane. Nuko je ndabibona, mfatiye ingena vyagiye birakurikirana. Murakoze. Turavye la geopolitique, hariho ibiganiro bihuza intambara ziriko zirabera hariya muri est ya Congo. Hari ibiganiro bibera i Rwanda muri Angola, hamwe na Nairobi muri Kenya, hamwe n'ibibera Qatar, hamwe n'ibiriko birabera Washington. None ivyo biganiro ko tuzi yuko igihugu c'Uburundi kirimo, turumva ko bavuga imiharigwana, kandi tukaba tuzi ko na leta y'Uburundi ifiseyo yagiye kurwana ifashijwe n'imbonerakure hamwe n'iperereza. Twovuga none kuri ivyo biganiro, woshobora kutubwira perception bufise kuri kazoza
ka politike y'Uburundi ejo hazoza canke no umuntu akagira na parallelisme kuri rite umugambwe wa MSC woba uri kuragira. icambere ivyo je nabajijwe ni ivyanduze ivyo ndibaza muri ibintu vyose vy'ibiganiro biriko birakorwa kugira ngo haze haboneke amahoro muri Kongo. Bon, nababwiye yuko ibibazo vyo mu Burundi bitarimwo nta mahoro azoboneka. Bishobora kuba ari vya bintu vyo kubakirako rimwe muga nta mahoro azoboneka. Bon, kugira rero biriko biraba izo ntuze zo zabaye Nairobi, Rwanda, ntaco zazanye mugabo ibiriko biraba i Washington, ibiganiro biriko biraba i Washington nivyo nibaza bizotuma haboneka inzira izozana amahoro mu karere. Mu makuru dufise twibaza yuko bishobora gusinywa vuba hanyuma ibindi bikazobandanyirizwa mu karere. Nibaza ko hari ibiriko birabera i Washington nivyo bizotanga inzira y'ingene ikibazo c'amahoro mu karere gishoboka. Bon, ivyo navyo bitumwa n'iki? Kubera nuko babishatse, begwa n'amatati babonye yuko vyomera neza ari uko bigiye imbere y'igihugu ca rutura nka Amerika. Voilà. Nuko mu nkundire hari amakuru menshi dufise y'ivyo turabikurikiranira hafi muba mu nkundire simbandanye ngo nje kure mumenye yuko ibiganiro biriko birabera muri i Washington nivyo nibaza yuko bizotanga inzira ivyo twita orientation bizobandanyiriza mu karere, ariko nibaza yuko arivyo bizotanga inzira y'ingene amahoro azoboneka mu karere muri Kongo, ndibaza no mu bihugu bidukikije. Mbandanye ngo ndenze ngaho. Hari ivyo mwaje kuvuga mu kanya muvuga ngo Rede Tabara iri muri Kongo, ngo Burundi ngo bwagiye muri Kongo kubera Rede Tabara ari iri, iyo bitari riyo ngo Burundi ntibwari kujayo. Ndavuga CNDD-FDD kubera Uburundi kuja muri Kongo ntivyaciye mu mategeko, vyategezwa guca muri parlement ntivyaciyeyo. Nkaca nibaza nti ko CNDD-FDD yagiye muri Kongo kaja kugwana muri Nord Kivu, igwana impande ya FDLR, Maimai na za Nyatura zose zivugwa. Rede Tabara iriyo muri Nord Kivu ko tutigeze twumva uno munsi wa Sud Kivu bose ariyo bari intambara rero ziri ko tutaravyumva bavuga bati haraho twagwaniye yaba iyo Rede Tabara na leta y'u Burundi canke FRDC igwanya Rede Tabara. Uzeye Rede Tabara muri Kongo ngo Nord Kivu nta Rede Tabara yagiye kugwana muri Nord Kivu. Ivyo navuze kandi ngira ndabisubiremo, dufate yuko mu Burundi atakibazo cari kuba gihari, yuko atampunzi zihari, yuko atangorane nimwe ihari, yuko ata Rede Tabara ihari, donc nta leta y'u Burundi yari kuja kwiyangaja kugwana muri Kongo. Nivyo navuze. Kubera iki? Kubera yaba u Burundi buri mieux organisé, ari igihugu cifashe kitarimwo ababandi, irya ngingo uja kugwana muri Kongo ni d'abord ntiyari gushoboka. Ubwa kabiri mumenye yuko bagiye kugwana muri Nord
bamaze imyaka irenga 5 bagwana na leta bara muri Sud Kivu. Rero kugira ngo baje kugwana no muri Nord no kubera bategerezwa kubandanya bafise ubwo burenganzira bwo kuguma muri Kongo babandanya bagwana leta bara. Nivyo navuze kandi ivyo ndabifitiye intuzeye za preuve zingene vyatunganijwe n'ingene bimeze za négociation zabo yose zagenze.